Bakunzi b'urubuga BF famille BF reka ndabaramutse ngenda bayikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kenekezo ya 13 kwezi kwa kane umwaka ni 2025 umunsi turi ku munsi wa dimanche abantu benshi bagiye gusenga ariko twantu bifurize kugira umunsi mwiza n'amasengesho yishugwa muca muvyumva abasenzi nizere yuko cyo kintu mwagitahuye uno munsi tukaba tubazaniye novuga imbere yuko tuja mu mirongo y'urugamba tubazaniye kino kiganiro kuko byabaye ngombwa yuko tugikora kubera ko hari amakuru turiko turakura mu makambi y'impunzi arimwe abarundi cyane cyane nka za Kongo, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Twumva yuko hari ugwaruka rwinshi ruriko rurigishwa kuja mu biroberi bigiye bitandukanye ariko twavuze dutegura iki kiganiro twe n'umusesanguzi kugira ngo ababwire na cyane cyane ingaruka zishobora kuba mu gihe runo gwaruka gukomeza kumvira aba bantu bagomba kubajana mu nzira zitari zo narijya mu biganiro byinshi twagiye dukora twababwiye yuko hari abarundi benshi batari baki bari mu makambi bashoboye kwinjira mu biroberi ariko imbere yuko ndamuha ikaze na karibu mu nkundire manzi ndamuramutse ndanamuhe n'ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi bwana musanguzi ndakuramukije ndakwifuriza na dimanche nziza. Mwaramutse neza bwana journaliste muragize neza ko mpikaze reka ndamutse abadukurikirana aho bari hose uyu munsi ndagomba gutaginga abantu by'umwihariko kuko hariho abantu bahora batuganiriza cyane ndetse bakanatubwira ko badusengera hari umutamo mu Kanyosha sindamuvuga mu izina riyizi acayibona umuntu datuvugana kenshi anatubwira ko adusengera umutamo ndamuramukije cyane gose hariho uri mu bihugu by'Abarabu nawe nyine acayimenya nawe ndamuramukije hariho n'uwundi ari muri Amerika nawe nyine ndamuramukije ntirengagije n'abandi benshi n'uri mu kambi y'impunzi muri Kenya uri muri Tanzania n'uri mu Buganda no muri Kongo abo bose ndabaramukije ndabipfuriza kugira umunsi mwiza twacara mu gatondo mbe bagiye gusenga naho baze kutwibuka nko mama babikoze kandi basenga ivyishurwa na cyane reka rero muri rusangi ndamutse abakunzi b'igitangazamakuru BF ndabahe nanje n'ikaze muri kino kiganiro novuga kiri cihariye kubijanye n'abari mu makambi y'impunzi reka mbere n'abari hano mu gihugu nibaza ko hariho abo bafise ugatima canke abo bamaze gutumbera kirashobora kugico kibafashije bona journaliste buno butumwa tugiye gutanga n'ubutumwa buremeye cyane n'ubutumwa nibaza ko uza kugira ico bufashije ababukurikirana ndamaze kuronka ubutumwa bw'umuntu ari mu kambi y'impunzi mu gihugu cy'u Buganda niyo muntu wambatangiye kubimbwira arambwira ati hano mu Buganda ntabwo tubayeho neza kebwe twahunze intambara mugabo abarongozi kuvuga abadeserire abadekartier abanyumbakumi nibo bariko badusanga mu nkambi y'impunzi kutwumvisha yuko tugomba kuja mu kiroberi ngo tuzosubire mu gihugu cacu ibyatumye duhunga byavuye mu nzira hariho n'uwundi muntu ari mu kwanza abantu babiri batatu bari mu kambi y'impunzi muri Kenya nabo nyene barambwiye ko bobo mbere bamaze no kuja mu manama bababwira yuko ngo bamaze kuronka tere bazokora mu training mu kibanza ntaza kuvuga ariko barabimbwiye hariho n'abari muri Tanzania babimbwiye yuko hariho n'uri muri Malawi n'uri muri Mozambique ibiri bintu rero bona journaliste ntabwo ndiko ndatumbereza cyane buno butumwa kubari mu makambi y'impunzi gusa ndafise n'abari mu gihugu cy'u Rwanda batari mu makambi y'impunzi bari mu gisagara ca Kigali nabo nyene ngo bari kuri menace y'abantu bariko babasaba ko bashobora kuja mu muhari ugwanya leta kugira ngo baze guhindura ibintu mu gihugu bona journaliste
n'abadukurikiranye nibyo koko ubuhungiro burababaza cyane gose. je narahunze narahungiye mu gihugu ca Kongo, nari nkiri muto ariko nari mfise ubwenge kuko ndazi ibyo abantu bahurira nabyo, ibintu abantu bahurira nabyo mu buzima bw'impunzi kabisa. Wewe wakuriye ariko je navukiyeyo, jewe narabayeho kabisa ko je ndazi ko ku myaka sinabwo nakuze n'imyaka 8 ndavyibuka, nari nkiri muto nibuka ko namise hagati y'imyaka 6 gutyo ningahe. Twebwe baratwigishije kurasa inkoho. Kuri umva umwana w'imyaka 5-6 gufata inkoho ukamwigisha kumonta kudemonta kurasa iki, nukuba twe twakoze seyi ku myaka 5-6. Urumva ko nta mahitamwo ubufise, kandi uri muri burya buzima ubiba mu byishimiye kuko nta yindi occupation ubufise. Ntibabereka inyuma y'ivyo, babereka ibyiza gusa. Si n'ibyiza parce que babereka ibyo umugomba kujya gukora, ntibabereka ibyo mushobora guhura nabyo. Nshatse rero guhanura bene wacu, burya nta ekipe n'imwe ndigira numva itegura match iba kizotsindwa, ntibibaho. Bose bategura babona ko bazotsinda. Rero naba bariko babahenda ngo muze muje mu mihari igomba gufata inkoho ngo muje guhindura ibintu haba mu Burundi canke muri Kongo, ni murabe neza kuko si urukundo namba ruriko ruratuma bajya abantu baza kubasaba ko muja mu birobere. Impamvu atari urukundo nuko bajya abantu babahamagara ngo muze muje mu mihari igwana, nabo barafise abana kandi bageze mu bigero. Mugabo nta n'umuzo usanga umwana wiwe yamuzanye muri seyi kuba muri formation militaire. Usanga benshi babarungitse kwigaza muri Buraya, muri Europe, bivuga ku mashuri meza. Mugabo bagaca baza kureba mwebwe muri mu kambi z'impunzi canke mwebwe muri mu buzima novuga butameze neza kugira ngo mubafashe gushika ku nyungu zabo. Ndakunda kubivuga cyane, kuja mu kiroberi nta musi numwe byigera bihira homme de troupe. Ndavuga bajya abasirikare bato ntabwo byigera bibahira kuko nibo bahura n'ibyago. Uzubirabe nkunda gutanga ubururu hano muri Kongo, iyi migwanire kiraba, aya mafoto twamatwerekana yabarashwe mu mitwe, aya mafoto twamatwerekanwa yabafatiwe ku rugamba mpiri, nta niga kuzosanga harimo abashefu benshi, usanga ari aba homme de troupe bajya basirikare bato kandi bakibaresha ngo baze mu mihari yo kuja kugwana. Ntibigere bababwira ko bashobora kuba bo barasa mu mitwe, ntibigere banababwira ko bashobora kuzafata mpiri. Babereka ama strategy bazokoresha kugira ngo bice umwansi. Ntibabumvisha ko umwansi wabo nawe ashobora kuzabafisa inguvu ku buryo yobisha cyangwa ngo ashobore kubafata mpiri. Rero kino kiganiro bona journaliste nipfuje gutera kamo bano bene wacu ubwa mbere bari mu makambi y'impunzi. Twatanguye tuvuga ko twabaye mu makambi y'impunzi natwe. Je nawe mu makambi y'impunzi kabisa muri Kongo, makambi atandukanye ashaka kuri 3 naciyemwo. Ubuzima bwo mu makambi y'impunzi ndabuzi cyane gose. Ni ubuzima bubabaza, ni ubuzima kabisa umuntu abubamwe atabwifuza, atanabwishimiye. Mande majambo na mabura kindi. Kabone umuntu arinza nahunga, arinza nava mu gihugu akaja mu kindi gihugu akemera kwitwa impunzi, icabahunze cyose uwo muntu abakwiye novuga gucungererwa umutekano cyane cyane, abakwiye kubahirizwa. Ikindi kandi abakwiye no guhabwa inyigisho. Rero aba bariko baraza kubahenda ngo muze gukora imihari y'iterabwoba canke muje mu biroberi mushobore guhindura ibinabiriya, nukuri bariko barabahenda. Bona journaliste n'abadukurikiranye, ngomba mvuge kuri ka particulier y'igihugu cy'u Burundi. Mu Burundi
ikiroberi hoho ntikinashoboka ntikinaberera nta muhari n'umwe ushobora kuza mu Burundi witwaje inkoho ngo bashobore kuba bamara iminsi 3 bariko baragwana ntibikunda uti gute abarundi twese ubu turi nk'abagwanyi yego ubu utarashe yarabonye bariko bararasa n'utababonye yarabanye n'abarashe abandi nabo barabitse abarashi mu mazu yabo yego bivuze iki rero barazi yuko atakeza namba k'intambara cyane gose indongozi z'igihugu cacu zarakoze ibishoboka zirigisha abenegihugu amabi y'intambara yego bivuze ngo nta mwenegihugu ashobora kuba yo kwemera kubika umuroberi mu nzu yiwe yego kandi turazi yuko nta kiroberi na kimwe gishoboka ahantu hatari abenegihugu kuko umuroberi atungwa n'abenegihugu cyane rero dufatiye kunyigisha abandi dufise dufatiye no ku ma experience dufise dufatiye no kuri kahise igihugu cacu caciyemwo ntibikunda yuko hari umwenegihugu namba ashobora kwemera kuba yotunga umuroberi mu nzu yiwe canke ngo abe yogaburira umuroberi hariho uburorero bwinshi mu myaka iheze mwarumvise abaroberi bagerageje kumenera muri Cibitoke amaherezo yabo mwese murayazi baje ibihitangabo 3 mwarigeze kumva abaroberi bameneye muri Bubanza amaherezo yabo murayazi n'abenegihugu bwabo babifatira jewe hariho hari ijambo n'ubuyo ndagibutse ntwenga umunyokuru wo muri Cibitoki ngeranije nk'imyaka yiwe ibaye nko mu myaka 80 aho bamubwiye ngo bibi ngo gira uhunge abaroberi binjiye hishuye ngo nibaze tubakerere urumva umunyokuru w'imyaka 80 muri we akubwira ati uwo muroberi naze tumukerere voilà A80 ari umunyokuru si umusivile n'umusirikare akana karokoro gatoya cyane nshatse gutanga ko kwereka ababene wacu ariko barahendwa yuko ataheza intambara abarundi twarashegeshwe n'intambara abarundi nukuvuga intambara zaratuzingamitse ku buryo ubu atamurundi numwe ari mu gihugu yorota aja gufata ngo nukuba aja gufata umuheto canke ngo abike umuroberi mu nzu yiwe ikindi kintu uvuga bona journaliste burya abantu benshi bahendwa ngo babe boja mu kiroberi n'abantu bataba bafise ico bakora n'aba jobless wa wundi uzomusanga kwirigara mu gatondo gushika ku mugoroba wa wundi nukuvuga ataca hereza amaboko ujya niwe byoroha ko batumbera kugira ngo bashobore kumukonvenka kandi benshi bagenda ni benshi usanga bari muri zo kategori abandi nabo ni babandi uzosanga nuvuga barihebuye babona kumenga ubuzima bwanse abo nibo bakunda guhendwa ariko je ndagomba guhanura bene wacu Burundi iyo ndabivuga benshi ndazi ko batangura kuvuga ngo ngijya nimbonera kure ngo ujya ngo nintera hamwe niko abanyarwanda batwita abandi ngo ngujya ngo ariko aravugira leta ibiki jewe nkunda kubivuga kenshi sindi umunyamugambwe kuva nakavuka nta munsi numwe ndambara impuzu y'umugambwe numwe uwo ari we wese jewe ndi umurundi ndi umupatriote anishimiye kuba mu Burundi ndi proud kabisa no kuba mu Burundi nta ndoto mfise zo kuva mu Burundi nshatse gusigura iki burya umuntu ari mu Burundi yakuriye mu Burundi akigishwa karangamutima ko kuba umurundi ntagomba kurira amaboko twebwe dufise isi rema imera nako tureke no kuvuga ngo dufise isi mera turafise ama opportunité menshi yo kwiremera imirimo kwiremera ibikorwa je ndazi abana batunze imiryango yabo kubera korobesha igera je ndazi abandi batunze imiryango yabo kubera taxi vero nukuvuga hari ubuzi bwinshi utashatse
ni ukuvuga kurekera nk'uko mvuga kurekera utashatse kuvuga ngo ujye wicaye utamenyereye bwa buzima nuvuga bwatambuka uzino ntushobora kubaho nabi mu Burundi cyane gose. Bona journaliste tumaze iminsi twumva ngo niko biri ibifungurwa zaduze ibiciro nta bitoro bihari ivyo ni ibintu biriko biraboneka biriko biragaragara mu maso y'abantu ariko ntabwo twicara ngo twiyumvire imfungurwa zaduze ibiciro kubigenze gute ibitoro biriko birabura bigenze gute abarundi turakwiye gukanura turakwiye kugura amaso bona journaliste ndagomba mbwira abantu badukurikirana bazonkundire aka kantu bazokagendereze abantu bariko batuma ibitoro bibura abantu bariko batuma imfungurwa ziduga ibiciro akanya ku kanya by'agasakisaki ninya nka Burundi ni nabo bariko barosha abana b'igihugu ngo binjire mu biroberi bikunde bahindure ibintu none bona journaliste byoshika hoho bakaja mu ivyo biroberi bagashika no ku ndoto zabo bazotwara ibiziga ibaze ko bagomba kwicisha abarundi inzara mu bindi bihugu opposition ntabwo ikora nk'uko mu Burundi bariko barakora bamba bare kino kintu ndacinjiremwo opposition mu bindi bihugu usanga barengera inyungu za bene gihugu mugabo twebwe mu Burundi opposition nizo gucinyiza bene gihugu donc nuguteranya bene gihugu na leta niyo ma opposition yacu nivyo mbona mu Burundi kurema ubugwi kana gute bw'inkorabara kugwiza amatiku donc imyidogo mu bene gihugu sinaba bandi wovuga ngo yabonye ko ikintu kitagenda neza ngo ashobore kuba yoho ubutumwa leta ati ndabona mwo bigenze uku nuku nuku twebwe rero dufise ingorane novuga za opposition yo zacu novuga babishizemo inzigo irenze je mbese no bitana opposition nabaroberi nukuri nabaroberi pe none umuntu anezerezwa nuko umwene gihugu apfa urakitera bona journaliste afashe grenade ayihaye umuntu ugenda witera hanaka imagine mukabari uko niko kurondera neza igihugu iki kiganiro bona journaliste mbabarire na derapye mfise byinshi no kivuga ko nari mfise twari dufise message yo kubwira guhanura bene wacu kubakemura nari derapye mbabarire reka ngaruke kuri objectif journaliste n'abadukurikiranye ndashaka nsabe abarundi twuguruke dusanzwe twugurutse mugabo ndashatse dukanure tubone kure hariho abariko barahendwa ngo baronkewe ubuzi babaza ubwo buzi ngo muzomenya mushitseyo reka guhendwa abana b'igihugu bajya babarondera ubuzi akazi adashobora kukubwira ko ariko nakazi nyabaki hariho n'abahendwa bakanababwira n'ubwo buzi bagiyeko mugabo bashika bagasanga akazi bababwiye siko bagiyeko rero aha hantu birasaba ko tugira attention birasaba ko nuvuga twugurura amaso nivyo turashonje nivyo turakenye ariko twime umwanya aba bagomba kudufatira mu bihe turimwo ibi ni by'igihe gito bizohera iyi nzara bariko bararira izohera sibo bonyine bashonje nimba kuko bashonje sibo bonyine bari mu bihe bibi nimba kuko bari mu bihe bibi bona journaliste ico nohereza ko ndabona ko ndiyo umwanya cyane ni nakamonotera abarundi bari mu mahanga ndavuga neza na neza mu makambi y'impunzi baba bari muri Tanzania mu Rwanda Kenya Kongo n'ahandi hose benshi ndazi ko batahunze umutekano muke ico ndakizi kabisa hari abari mu makambi y'impunzi
kugira bariko baratagetinga kuja muri Amerika donc bitwera ko bitwa impunzi bazoja no muri Amerika cyo ndakizi ego irevre haro n'abandi bahunze bagiye bahunze intambara mugabe intambara ziri mu mitwe yabo kankoresha iyo mvugo ego kuko mu Burundi hari amahoro turamaze imyaka n'imyaniko turi mu gahengwe ego aho mu Burundi arimo akimbura akora utwiwe akaronka umusaruro ico nagomba kurangiriza kuko ndabikubwiye bwana journaliste ni ugutera akama bene wacu bari mu makambi y'impunzi ego nimba ataco biyagiriza nimba koko bavuga ko mu Burundi hari intambara nibaperereze ego ndazi ko bafise imiryango yabo ngaha ndazi ko bafise inshuti cyane nibaperereze bumve by'ukuri ko iyo ntambara bafise mu mitwe yabo iri hano kuri tera mu gihugu cy'u Burundi kabisa hama batahe twubaka igihugu twubaka igihugu cyane gose izi nguvu bagiye kuryamika mu makambi y'impunzi igihugu kirazikeneye cyane gose nibaze dushire inguvu hamwe barabe ko igihugu cacu kitamera nko babyifuza ego cyane erega karara mu Ruganda ntibacura burya jewe haho shikana ubundi haba atangura akabandanya dukora isemo ndende nibareke rero kuba barorerezi igihugu nici wabo igihugu nici wacu twese nibaze tucubake atankeka ndazi ko tuzoshika kwihangira. Asante sana bwana Musesanguzi uya majambo menshi kandi akomeye cyane nizere yuko abo biraba abo vyega abafisa ku gatima abari mu Burundi ndetse no mu izo kambi bashoboye kuvyumva ntidukeneye kubabona ari mirambo tubakeneye kubona ari bazima kugira ngo baze bikunde twubake igihugu. Mutama yarabivuze aherutse kwitaba Imana yavuze tuzoza agomba umutekano azohabwa ariko uzoza agomba guhungabanya bazomurasa bazomwivuna ntibazoraba ngo n'abarundi kuko uzobuje nk'umwasi cyo rero twokaburira ugwaruka na cyane cyane mwayo makambi kuko urumva babafatira mu bukene baba barimwo muri mwe baba bakeneye bakabona kuba profita ariko umwana w'ubwenge nawe sinumva yuko ivyo vyotuma agenda mw'ivyo biroberi nibagaruke twubake igihugu cacu catwibarutse narijya igihugu ngo gishingiye kugwaruka cyane cyane igihugu cubakiye kugwaruka. Bwana Musesanguzi kamaze ndagushimire cyane ku kiganiro ciza uduhaye udusangije nizere yuko cubatse abantu benshi. Urakoze cyane na bwana journaliste reka nshimire n'abadukurikiranye ego nkunda kuvuga ko dukurikiranwa n'incabwenge cyane gose ndabasabe aho ntashitse warafise nawe iki cyumviro aje muri commentaire anyunganire kabisa kugira ngo ushobore gutanga ubutumwa buremereye. Reka nce nifuriza abadukurikiranye umunsi mwiza nibaza ko tuza kwirigwana mu biganiro byinshi cyane kuri uyu munsi kabisa nkuko abivuze turaza kwirigwana turongera duhure mu kanya gatoyi ni cyane cyane ku mirongo y'urugamba mu mutekano muke uri kurarangwa mu buseruko bw'igihugu cya Kongo kandi ndabifurize kugira umunsi mwiza muroranirwe abariko barahimbaza umunsi wa Mungu canke dimanche babandanye baryoherwa hama Imana ikomeze kubagira neza. Bye bye.